umugambwe w'abadasigana iprona ubwa mbere nuko ari umugambwe icambere bamushira imbere no mu civugo cyawo no butungane amahoro n'iterambere. Iyo rero habaye urubanza nkuru cyane rw'abagandaguye umukuru w'igihugu, twebwe umugambwe w'abadasigana twamye tubivuga kuva urubanza rudukitangura, twamye tuvuga duti urubanza nkuru n'ubwiza cyane ko abarundi bamenya abagandaguye umukuru w'igihugu, ariko kandi tukavuga duti urubanza nk'ubwo n'urubanza dutegerezwa gukorwa mu bwitonzi ntangere kugira ngo ntihari mwejemwo kujaniranya kurenganya n'ibindi. Iyo rero urubanza ko ubutungane bwigenga, iyo ruciye urubanza twebwe abo ruba ruraba nabo nyene ruba ruraba tuba turindiriye ngo twumve ko abo ruraba atawidoga avuge yuko urubanza rwiwe rutagenze neza. Twebwe rero ico twama twipfuriza ubutungane nuko bwoca urubanza cyane mu kunywanisha abarundi, ntihave habaho urubanza rwa politike rushobora gutuma abarundi basubira inyuma. Umugambwe rero w'abadasigana urubanza iyo ruciwe nivyo twifuza ko urubanza hamenyekana ibyabaye, abarundi tukabimenya, hanyuma uwahanwa agahanwa kugira ngo abarundi bagende bafatana mu nda. Ariko mu kiringo nk'iki twama twibuka ko hapfuye isinzi ry'abarundi nyuma y'igandagurwa rya Melchior Ndadaye. Umugambwe w'abadasigana ntuhengeshanya kwa musaba ko abagandaguye abo bantu nabo nyene bohanwa, kuko baracidegembya bariho kugira ngo Uburundi abarundi tubandanye dufatana mu nda. Rero twebwe twifuriza ko ubutungane bubandanye butera imbere, ariko kandi bugacira imanza bose mu Burundi kugira ngo ntihagire uwuhava haba umwana n'ikinono, kugira ngo n'abakomeretse ku mitima bose babandanye bafatana mu nda nguko uko umugambwe w'abadasigana uvyiyumvira kandi bamubisaba. Umugambwe w'abadasigana mu ngingo y'ubutungane, ikintu ca mbere twama dushima nuko ingingo iyifashwe y'ubutungane yiciwe neza cyane, turayikenguruka tugashima. Icambere dushima nuko ubwo rubanza rwaciwe, ubu hasigaye kumenya ko kuko rwaciwe ejo, hasigaye kumenya ko rwaciwe neza atangondagonda yagiye. Ndashobora kuba nk'uno munsi ndi umunyamabanga mukuru w'umugambwe, nkongera nkaba n'umuvugizi wawo, iyo nkoze ikosa rija ku mutwe wanje. Nico gituma iyo umuntu rero ahanywe naho yaba yarabutwaye akaba n'umukuru w'igihugu wawo, iyo bamwagiriza biboneka agahanwa, twebwe umugambwe w'abadasigana twama tuvuga duti umugambwe w'abadasigana wama wipfuza ubutungane butaraba ijunja n'ijambo, ariko buraba ikosa umuntu yakoze. Ko rero ahanwa, igihambaye nuko ivyo bamwagiriza vyo bari vyo, nico twe twipfuza ko guhanwa ngo nuko yabaye umukuru w'igihugu, ivyo twe ntitwobibuza, ariko ico twifuza nuko ubutungane bukora ataho buhengamiye.